Yewe. Ha, zana gatebe hewe turaronza umushitsi. Yewe. Ha, zana gatebe hewe turaronza umushitsi. Zana gatebe nyaruka kuko kandi ibyo mbona mbona kabisa emwe uburaho nyene mbona asa n'umubosi yemwe turonse umushitsi cyaciyemwo yewe kayewe erega Imana itwishuye yanzara tumaze iminsi maho yemwe Imana yaramye ati nibyo kumabiriho oya nta kumera neza inzara gusa yewe mama Ndarihonyoye ndugu yangu yego karibu cyane kwe ni wewe sha nijiwe mu bindugu karibu kwe yego karibu kabisa reka ndugu yangu wewe cyaraciye mu kwe bimeze gute none na emwijiwe naya nyene ubona ahinza riri mu kutwica basha aha jewe muri iyi nzu yego umuhero wabona ico bita umuhero ndugu yangu sigaye niyumvira ko amashure nize naye kuvuma ndabireka bazi ko twiganye kuva ko duhereje amashure we ntakazi warose basha nubu ubona ko ingene byagenze gandugu yangu aho umudamu urabona ingene amerewe urabona ingene umudamu amerewe ntabwo urabibona Imana yakwe kubahindurira kwe nikijumbu cokeje bega se wa ngironga nariganye uyu twariganye kweri mugabo urabona wewe ko cyatsi aba yego uyu nuwahanye ne hafi yavuye Bujumbura niyo yibera Bujumbura n'amahoro turashima abana barakomeye baraho kabisa ko baratuguye ko mbona uri boss ye waranavyaje waraguhetse ki yo ndafise abana yego kayo Ndarihonyoye we yego uraburi urashenda emye nokuri ndiho mubi kweri Razre yaha ikintu kingenze sinikindi hanje kurondera umukozi akori ahanje nisunga wowe Ndarihonyoye kugira ngo undondere umukozi ucatu harima se wabo banzuri ndetse nshima Imana uyu munsi irangaburiye amasengesho nasanze niyo pfuye yo iri ni ryasengesho ninge mbanze yo hana ya nini kusa warasaza Ndarihonyoye kutange boss jenje kurondera umukozi nariko mba ndabanza gushima Imana kukinyishuye burya rero yego nta handi hantu wokura umukozi atari jewe kuko amazi iminsi inzari yanyishe kandi rero yego ako kazi rero ndakubwiye burya Imana iranyishuye jewe ubona jewe Ndarihonyoye urambona jewe Ndarihonyoye aha muri aka karere kose aho ubona ahantu hose waciye wabonye harimye bandanye oya nariko ndarabi inyuzenye umuntu haranungika message nariko ndarabi ico kiyo nta ngorane nariko ndarabi ico kiyo ikisi kiyo ni telefone Ndarihonyoye nayinzi nguri kuriraba nagira nguri kuriraba pe bandanye hajya ahantu hose wabonye waciye yego ni jewe ndaharima hose we waherekeje abigariye ahantu rero uza kumba ku munsi umwe nzoba ndahamaze hose Ndarihonyoye ubona nzoguhangara aha yego uzoma nk'ibihumbi 50 gusa 50 ni meshi ja aya nzoguhumbi 15 oya nawe ni jambo rya muntu ni kubagara naka gatonya ngene hari urabenya ko hatari hama none hajye ubona ari hamwe 15 kandi umenye ko nzogusara nzosarura boss usarura tuzobivugana mu nyuma cyane kugakumbagarira hama wongera urimene hariya uyara bukuntu wo mwongera boss nukuramara make ayo mbaha ni make ya nukuri nukumenga turagowe tunyariwe nzoguha basibyo 200 20 yego
kundi rega none hako nyene ngira rega yenzo hakora oya se wabona guheba sema 25 agushire ko bitanu ntaho yopfa bamuye kamera guye oya namwebwe abaposta ngo bamuye kamera guye hako ubundi hewe hentu rega hako haho ubundi burya yemwe mwibaze ko amahera yo gutorana tukako tworonka igijumbu cabajya abana nta kundi ni wemanga wemere mugabe gitara ni kinini kirarenza hariyo hose kandi munyarutse jengire nigire mfise byinshi ngoma nje gukora yego mfise byinshi ngoma nje gukora urabona ko amasanja mukuri ndavyemeye je nzohakora yego mugabo uco nsigira n'igihumbi shaka gusigira avance utarakora ndarihonyo oya nzokoramya kuba nukuri jengire nagusigira amahera wewe tora ibihumbi 10 uje yego je nzogaruka kuraba hakazu kagejeje uragaheza kigwa boss uragaheza kigwa imana ikuhumugisha niwagaruka boss wana ndakakati uzumba ntangorane nzobazanira yego nzobazanira urabaramutsa abantu ushishikare kwihangana murakoze cyane sawa Fifi njoo mva rero mjendo rya musazira wo mwibara wana ngene wamaye cya gishusho tagikwamba wamaye cyo guhoza urabujya urakije neza mu mutwe muraberere ngene kakubisa amafondo niyumva wana kaziye nyaruka jome gusa nihora zicaye nigire kwishuyo nubona amasako yagiye navyo mvye kwavuga aho arubaye murabereye gendiye gusanga imbere mwene mwana hamenyarutse siko Allo? Oui. hewa makuru y'imisi wapisha sikuwaheba vrema nukuri amakuru y'imisi none idusfinyibuza kabisa tuzoyizamwo amahera sikibazo mana yanje je nzoza nukuri yego nzoza nukuri ntugire ikibazo sawa sha ndamukiriza ba mukobwa wawe yego hewe urazi rero ariko yamana twasenga amasanga yatwagera naba imana igakiduha amahera mu gitondo nk'iki tukivyuka yo ndoja mu boss nako ni kuyiza kwarabaye rubyibushe mukabona baragize ikosa kwarutize nako mukawuramba oya nukuri je urazi ko nize bari je narize yumvise kurya twiganye nana imani kwambe hatukura kwambe hatukura kweri iyi ntirinzi turabira mu idirisha ikaduha amafaranga mu gitondo warakoze twigira sha twigira urabona mu twigira n'ijambo rya Mungu urazi rero niwe tano tudagara mu isoko indagara hakongira n'umukeke urimwo nyene inoti ya 10 nuko no mu misozi batadugana imikeke mugabo bafuma tuvuma turondera iyo bari kumotereza kwibara barakumva ko tuhaza umunyabuzumbura yego rukuru kwa Mungu n'abantu badusuzuguye eko n'ijambo rya Mungu urazi uruvugo twariko uruvugo batuvuga urazi urusaku batuvuga ubu naje namusidagira uko biri kose umva n'imisonga ifashe yanjye Imana yakoze oya mporeshe mpore ndahababutse cumi oya mpore sawa rero uzi icyo nshimye yego nuko nsanze Imana yego burya nubwo byari bigoye yego burya nsanze Imana itibagira nanjye ndashimiye Imana itarugira byose ikwiri ku ngoma turacariho kandi turacari ku maboko yayo Imana nihabwa icuba n'ishugwe hejuru burya n'ibindi zobikora n'ibindi ndabonye ko izobikora izobikorera gahora Imana yacu nagari kigirwamana sinadagoni kandi sinabayari Imana ifise imbaraga amagari Yes,
boss. Yego. Hewa mugabo. Sabwe. None wowe uje ngakurondera boss. Kowe nturi umusazi. Ya. Anzigume ngaho ndamuhamagara. Birize. Ba witonda ugenda kure. Aho uro rupango uraruzi wewe. Uraruzi? Jazi ngene je banyitwa karira hano gushiririza kuri pano ijya kandamuhamagare boss. Kandi rero wegera inyuma ukorana ani kumaka urabona iyi kariye. Nanje ndatinya wa mugabo. Ahubwo ntibasinziri. Ababosi bubu ni hatari. Sha mugabo wewe. Iyo style ni y'Urwanda. Erega nani mugabo hananje ndahatinya. Aha ndahatinya kabisa. Ngo ntutuzaniye amasoro n'amagerenade. Oya. Oya kabisa. Sha. Ivyo bihuzo vyavyuzuye mwinda. Urya wowe nkinda zaragutayemwo amagi wewe. Oya. Oya. Zaragutayemwo amagi. Abantu bunga baguma baryama mengana ibikwavu vyabuze amazi. Newe nibiki? Kagaseri kanje we. Ndaje nagaseri kawe. Newe nibiki kuguma bavugana? Mwe imisi urashushe. Uyu arondera boss. Yoje nga? Arondera boss. Uyo. Urya sheri wanje urasuzugura. Kana nivyo nawe. Nimwe umuntu wamugururiye. Nawe uja kamubona ugururiye uyu. Nukurakanura nk'igisiga ahubwo ndago. Tenge ni shetani. Gusa daimon. Gendo hamagare mabuja aze. Mwabuja sina mahamaganda mwereke no daimon. Gendo mamagare. Lazima uja kwa kazi shashaka kwa nyirwanyi kubitira. Kandi ni imisi uratandase. Shashaka kwa nyirwanyi kubitira. Ndamuhamagara shetani. Genda ntaco genda. Ane wewe. Ne kutanyereka inyuma. Asi cyamanukanye. Nzokibona sinzoduga kabisa. Wa mugabo sinzoduga. Oya sinzigera nduga kabisa. Wowe n'umushiri wawe. Reka byihorere kwanza. Ngire yinjire nda. Nani sasa kuchapunza yangu. Gena sale. Anza warwicaye. Kunta utazi wewe ningeza. Ugezwa niki wewe? Ndera boss. Ndandera boss. Inde sura twumva. Narondera boss. Yitwa ndeka wazimi. Narondera boss. Kwani yuza nje kwa ishavuza. Abantu boss, abantu bose boss, umushaka kumwe. Wireze kwanza mwinusa, wireze kwanza mwinusa. Ndagwari ushobora kwinjira portail ukinjira mu nzu wewe. Usukore yango utigaze no kwiraba. Kugenza mvire mu nzu. Narondera boss imagu. Boss murondera kimwe mwavuganye ki wewe? Ndi umukozi wiwe. Kozi wiwe. Ndakubwira neza. Nkasaba ukabudashingana neza kuri cyakora. Urambona neza. Ugira imana. Allo? Shameze neza. Ngamuhira haje nimba ari mayibobo igukeneye ntumbaze nimba ari inde ngirondera wewe.
nyaruka rero kandi nyaruke cyane jewe narambiwe amvire mu nzu nyaruka Ndarihonyoye sabwe nibambwiye ngo umutsimu presana muta haguruka amahoro umeze neza yego turaha yego umeze neza nyene ubona nabibona kabisa ntabibona simwiwe neza ntabibona urashobora kwiyumvira kurumukanya n'imbobo mbona ngahanye yararagiza kunyuzuriza inzu sheri no kundamutsa ramukindamutsa nuntelefone ngonze ngo urase kundamutsa ntiwaramukije warukumbuye waramukije warushaka uwo warukumbuye warukenye wamuramukije kumeze uko sheri sibyiza mbona ntaco ntangora Ndarihonyoye sabwe bimeze gute no kweri bibi nyene kunyene ubibona yego ntugishika yego nyatari umengo n'ufise ubwoba Kariro yego boss Wewe kari umuntu hamagara kangahe boss niwe agiye kwambura ibirato mbabarira wewe nama nakubwiye Eh. wewe nzogusubiza ruguru boss nzogusubiza ruguru wibuke ingene waje wewe ruguru najya nk'umufuko w'amakara ariko ndoce nduga kweri boss mbiza nakubwiye mfise byinshi bintu hije sivyo twara umutama mugende kuba munaganira nyarutsa Nkanduzi bihere watanungaha niki ndagukurugutura sinagukurudisha urusenga rumwe bogesha imoto tugende ubu rero wewe waje hano mu muji neza naje muhungu naje pe none abandi baza mu muji bambaye ukabwo nawe urisarisha mbere Eka shaka kumbwira nabi. Ibi nanjye nabyisanzemo. wabyisanzemwo gute akwanza mbeye aho rero kurigira rero shoferi rero mwe bajaje ya boss abakozi baze kuza basanga huzuye ibihe pipe wewe ndakubwira aha no gukanuza neza aha nagure nyari urabona iyi nkoferi y'ibyo bangombwa wo yinsigira ndabishaka wumvise byo bangombwa wo yinsigira yamaye isuka Maria Magadarena ubugabo bwibwisaka kwigira bwa cumbati nama Ndarihonyoye we Ni ibinyene umuhungu, ni ibinyene kabisa. ndabibona kwe abavuze ngo ubukene ni nyipantaniroka weje ndibaza n'umugozi warazanye urabuhambira Umuhungu je n'umuhero. Umuhero waranje muhero washitse mu nzu. none Ndarihonyoye ubu byukuri urakenye urabuze n'amahera y'ipantaro wewe aherekeje yiga Bikasha wa muhungu wahika. Nyene abize ni mwebwe nyene mwe mwaciye murorani. tuve muri ivyo rero aha nkaje warahambatse Basha ahantu hawe burya narahari. Nako bagasigaye nakantu ide gatonye. Ndarihonyoye mwana wa mama tuzo tubipfa amafaranga aragoye urabizi Nukuri nyakuba. urabizi Nukuri aha tuyarondera twarushe nukuri ndabizi naje urabona ko nyene genda nkenije narushe nyene. baguha Oya. kandi urashonje mani gutabare kwe Fifi zanifana umutama amwe ndabona umengo n'akanyota karamurembeje akira mutama inkwa Ndarihonyoye inkwa fisa byinshi byo gukora mama Ndarihonyoye we Oh no! mama Ndarihonyoye
erega wagira upfe mama ndarihonyoye we yego pe umva ubugute Ngatende. akanyota karahetse Ubyofuma kweli. ndabibona kabisa karibu Fanisa. iyo ni sawa mwana meze neza Hewe ni sawa. Sawa. cyaraha mwana Hama papa. sawa Ngenda gutera inkuru Yego. cyane. Kwishuri nabitoye. Ngenda kwereka ikaye. Ni matrebe gusa. Nabitoye. Ndakwereka. Ibi byose nabitoye. Urabona kama matrebe wanyigishije bya bindi nyene nabyo. je narakubwiye urabona je nke mu ishuri nk'iciga ibiharuro mu ishuri nabo wa mbere hajya ntiwari kureka kubitora Nanje nabitoye. nabikwigishije ndongera ndagusengera nawe wareka kubitora gute Nabitoye nanje nje. sawe na papa wawe ufise so wawe ubwenge Hama papa. Ngenda kubaza. Uyu muntu ni nde? uba mwitwa Ndarihonyoye ni umwe aturimira amatongo ya ruguru Papa, urashobora kuzana umuntu ameze uku? Ehera bizi impuzu yambaye. Ehera bibi birato. Mana we. abi turisha gose banze uje kwishanja turaza kuvugana sivyo Nge jo kwishanja. Muga papa nje wo muntu je. Hahindutse mu nzu numva hahindutse. nta ngorane Sawa ndaza kukugurira amata ku mugoroba yani fe yanje ntuyibaye. mama wa twabivuganye ariko arabitegura Sawa. ego Mbega ushanje ni from sange yagyo. Ndarihonyoye no kwihangana reka nagutunganirize mugabo rero Ndarihonyoye ndakubwira Uno mvuga wawe. wese nabikubwiye ndamuri igihe duhejeje amashuri je naciye manuka mu gisagara ca ndaronka akazi maze kuronka akazi aze ko umuntu arose amafaranga proje ya mbere kucaza n'umugore ca ndaza n'umugore indamunda ngo pi igiko Ukije kweli. Yego. we rero je ngire ndagutunganize kuko mfise byinshi byo gukora Yego. hama ce nisubira ku kazi yego mbe hari hasigaye 200. Yego. sawa nibaza arakwiye Yego. washitse muga Murakoze. gusa uritunganya ntuzogaruka usuko mama Ndarihonyoye niwaherekeje abiga kwe Yatarivuga. Yatari kabisa. je ngomba ce nja ku kazi yego Kabisa. Byiza kweli. yego Kandi murakoze. Ego abona kweli. gushima Shaka shaka kushaka umuntu kunebe umuntu nk'uyu je kuvana bivuga. nene madamu we kumeze uko wewe ibintu byose ni ugukara no gukara Jewe birandambira ibintu birandambira. umenya ko aha turi hari abandi ibi twabironde wowe wavutse ubisanga ngaha Abasubiza none. wowe wavutse ubisanga ngaha aha umenye ko ari umuntu nkawe Wanyagiwe ni wenyene. umenye ko ari umuntu nkawe urabona Yanyagiwe ari he? Nawe yarugabo nta mitaki ihari. ubu wibonyeje Nibone mubiki. nta ngorane muta wihangane Nyabutaka kumbira kwikubusaza nditasoke. Ibyo mbanza. ni biki kumukanga Ndaza none. ni biki mureke igire mutama n'amahoro ngaha nawe Nagenda nasohoke. Nasohokere inzu. Sindamshaka. isi nisakaye nawe wonyagirwa